Mu ntumbero yo gushikana ibikorwa mu mihingo itandukanye y'igihugu, umugambi w'ibikorwa vy'iterambere fatiye ku magara meza ADC mu mpfunyapfunyo y'ururimi rw'igifaransa waratunganije inyigisho zo gukarihiriza ubwenge ku bakorera bushake. Kuri uno wa 14 Gitugutu akaba ariho hasozegwa izo nyigisho. Muganga Jean-Marie Nduwimana ajejwe igisata kijanye n'amagara meza muri ADC amenyesha ko uwo mugambi ari uwo gufasha abakenyezi n'ugwaruka bafise amikoro kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Intumbero ya ADC no gufasha abantu hanini abakenyezi n'ugwaruka babayeho mu buzima bugoye ico twita mu kinofonofu les femmes et les jeunes vulnérables kugira ngo bashobore kuva mw'ivyo bibazo bibahanze. Ibisata dukoreramwo ibisata bitatu nico bita autonomisation des femmes et des jeunes, kwihingira imigambi y'iterambere, tukongera tukabakurikirana ingene bashobora gukoresha neza uburyo bakuyemo iyo migambi kugira ngo bashobore kwiteza imbere gutyo bahangane n'ibibazo vy'ubukene. Ubwa kabiri no kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abana afatiye ku gitsina. Umugambi ugira gatatu ni umugambi ujanye n'iterambere rifatiye ku magara meza. Abantu bose bomenya yuko ivyo bisata dukoreramo nivyo bisata nyamukuru umuntu wari we wese akeneye kugira ngo dushike kwiterambere. Dushike kwiterambere abantu bafise amagara meza. Dushike kwiterambere abantu baje mu migambi yabo y'iterambere bakayikora neza. Dushike kwiterambere hataba ihohoterwa ry'abana bariya umuntu wese akora yishira kizana. Nduwimana Jean-Marie abandanya avuga ko uwo mugambi umaze kurangura ibitari bike nko kuronsa abene gihugu amakarata yo kwivurizako ndetse no kubafasha kuronka ingurane. Twaraguze amakarata kamwe ajya amakarata yo kwivurizako turayatanga ku ba beneficiaire bacu ku bene gihugu barenga 2,000 kandi buri uko gakenewe kuhonovera buri mwaka turabafasha bakahonovera gutyo bakabandanya bivuza. Turafise umugambi wuko tugomba gutanga izindi karata kamwe ku bene gihugu 5,000 bo mu mazone d'intervention yacu. Muvyo tuzofasha mu uyu mwaka birimwo kubijanye na autonomisation des femmes et de jeunes vulnérables. Dusanzwe twebwe ntidutanga amafaranga ngo genda ngo mudandaze. Hako uha ifi umuntu irovye ni biza kumwigisha ingene ayiroba. Kubw'ivyo twebwe turasanzwe dufise amashirahamwe yo kuziganya no kugurana dukorana. Turakorana na microfinance Itongo ifise ibisata mu Rumonge no ngaha i Bujumbura. Iyo rero icyo idufasha duca dutwara baba bene gihugu dukorana amagroupement yacu tukabasabira ingurane muri iyo microfinance. Tukabasabira ingurane, tubasabiye ingurane tugaca tubabera nk'ingwate yo bita ba avariser. Hanyuma bagaca bagenda iyo ngurane bakayikoresha bari mu magroupement. Twebwe tugaca tuguma tubakurikirana ico bita encadrement et suivi. Tukabaha ama coaching y'ingene iyo ngurane bayikoresha neza. Nk'ubu unye twarasabiye ingurane amagroupement arenga 16 cyane yo mu Rumonge no ngaha i Bujumbura. Iyo ngurane barayikoresheje neza. Nk'ubu no babwira yuko iyo ngurane yose baraheje kuyiriha, ubu bariko bakoresha imitahe yabo y'inyungu bakuye mu iyo ngurane. Abaronkejwe izo nyigisho barashimira uwo mugambi ku nyigisho wabaronkeje, mbere bakaba biteguriye kuzikoresha mu kibano kugira ngo bashike kwihangiro bihaye ryo guteza imbere igihugu. Twararonse inyigisho zitandukanye nyinshi kandi nziza z'akamaro mu Burundi turimwo no muri kazoza. Hama nanje nkaba niyemeje yuko nk'umu volontaire nkaba ngiye kandi kuzofasha gushika kwihangiro twihaye
ryo guteza imbere igihugu dufashije abakenyezi muri santé, ekonomi muri sosiyete. Naho hari amashirahamwe menshi mu gihugu afasha mu vy'iterambere ariko bikaboneka ko abenegihugu babandanya baba mu bukene, umuhinga mu bijanye no kwitunganiriza imigambi akaba ari nawe yatanze izo nyigisho Hermes Ndabemeye ahamagarira ayo mashirahamwe gukora atari uko harinze kuboneka imfashanyo. Ugiye kuraba amashirahamwe ari agréé au niveau national usanga ari menshi, mugabo ugiye dare commune hariya ruguru mu mitumba mu makomine ukabaza ati mbega amashirahamwe yoba ari karakorera ngaha yoba arangahe yoba arayahe ukabura nimwe. Ubwa mbere na mbere bamwe bakora ari uko barinze kuronka financement, batarose financement ntibakore n'ikintu na kimwe, sivyo? Abandi nabo amashirahamwe yabo ugasanga bayagendana mu mupfuko, nta kintu na kimwe ugiye kuraba commercialisation kuri tere, nta kintu na kimwe kiriyo. Ikibazo rero ngaho kiba kihari ni kibazo c'ababandi bashinga amashirahamwe biteze amafinancement. Mugabo nk'umuhinga twebwe dufasha amashirahamwe afise mission, vision. Iyo mwarishinze mufise ihangiro mwategerezwa gukora kugira ngo iryo hangiro murishikeko. Hariho rero ubuhinga abantu bashobora gukoresha bagafugira icyo bafashije mu kibano ata n'amafaranga bisabye canke amafaranga kazoza yogera abantu batanga imfashanyo mu bisanzwe bazitanga bafatiye kuco wari kurakora. Nk'umuhinga ico tubahanura nuko botwegera tukabafasha gushiraho ico no kwita de strategie zibafasha gushira mu ngiro ibyo biyemeje. Batwegereye turashobora kubereka uburyo tubafasha kubaka ama strategie abafasha gukora bagafasha bene igihugu na cyane cyane bagashitsa ibyo biyemeje. Muganga Jean Marie Nduwimana ahamagarira uwari we wese haba abajejwe intwaro canke abenegihugu kwijukira gukorana n'uwo mugambi kugira ngo babafashe kwitunganiriza imigambi y'iterambere badashize inyuma ibikorwa byo gutunganya amagara meza, kuko ataterambere ryoboneka mu gihe amagara atifashe neza.